gusanganira umwaka mushasha ufise ivyizigiro. Kugira ngo twinjire muri uwo mwaka mushasha tuwusanganire dufise ivyizigiro, ibintu bishika kuri 4 dukwiye kwitwaririka. Ica mbere yababwiye, ntimwibuke ivyahise kandi ntimwiyumvire ivya kera. Ica kabiri, raba ngira nkora ikintu gishasha. Ica gatatu, ngiye guca inzira mu bugaragwa. Ica kane arico ca nyuma, namwe muzomenyekanisha ishimwe ryanje mu mahanga. Igihe cyose hageze ko turangiza umwaka tugatangura uwundi, abantu barinda kwibaza ivyabaye mu mwaka uheze, biyumvira nimba umwaka ukurikira ariko bigiye kugenda. Muri uyu mwaka dutanguye, nagira mbanze fata akanya kugira ngo nifurize umwaka mushasha w'2025 ishengero ryose n'abariko baratwumviriza. Usuzumye ivyabaye muri uyu mwaka uheze turangije, hari aho ushobora kuraba ugasanga ko ivyabaye bitabaye ibintu binezereye, ariko kandi harimwo n'ibindi usanga binezereye. Muri kamere y'umuntu, ibyifuzo vyiwe yifuza ko ibintu vyama biriko bigenda neza. Ariko ukuntu Imana yatunganije isi nuko Imana yatunganije ibintu suko yabikoze. Yabikoze mu buryo ibihe bigenda bihindagurika, nivyo bituma ubuzima bumera neza maze tukagira ivyizigiro vyacu ku Mana. Hano turabona amajambo tugiye gufatirako yuvugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 43 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 21, aha tubwira ati: ntimwibuke ivya mbere kandi ntimwiyumvire ivya kera, ngira nkora ikintu gishasha. Ko kigira giseruka ubu, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembesha inzuzi ahagadutse. Ibikoko vyo mw'ishamba bizonyubaha, bo n'imbwebwe n'ibisiga vyitwa imbuni, kuko ntanze amazi mu bugaragwa, ngatembesha inzuzi ahagadutse, kugira ngo nyweshe abantu banje bamwe natoranije, abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. N'aya majambo y'Imana tugomba gusangira kugira ngo adufashe uko tugiye gutangura uno mwaka mushasha. Nayahaye umutwe w'amajambo avuga ngo gusanganira umwaka mushasha ufise ivyizigiro. Gusanganira umwaka mushasha ufise ivyizigiro. Ndifuza ko tumaze kurangiza kuganira kuri ano majambo, tuza kuyarangiza ufise ivyizigiro vyo gusanganira uyu mwaka mushasha, kugira ngo uzowinjiremwo ufise ivyizigiro bikomeye. Aha turi hano turi gutangura uyu mwaka mushasha, biraboneka rwose ko umuntu wese muri twebwe afise ivyo yizigiye kandi yiteze ko bizoba muri uyu mwaka. Kenshi nkuko namaze kubivuga, ivyo tuba twiteze ko haba ibintu vyiza cane, ariko kandi tukirengagiza ko hari aho hashobora kubamwo n'ibitameze neza. Muri ano majambo twasomye yavugishijwe na Yesaya, imbere yo kuvuka kwa Yesu hari mu mwaka w'750 imbere yuko Yesu avuka. Ano majambo yavugishijwe mu gihe kitoroshe, abo yababwiye ntivyaboroheye kuyumva. Bari Abisirayeli, bari Babuloni iyo bari mu kuba inyagano. Ababwira amajambo abatera ivyizigiro, nabo bari bihebuye cane. Bari bafashwe nk'abaja, bakoreshwa nabi, bacugwa bufuni na buhoro, n'ibikorwa biruhije, rimwe na rimwe bakabura n'ivyo bafungura. Ariko abazanira no majambo twamaze gusoma, Imana ibabwira iti ehe nimurabe ngiye gukora ikintu gishasha. Muri ano majambo yababwiye ibintu bikomeye cane, ngomba nanje kubabwira nk'ishengero, kugira ngo twinjire muri uyu mwaka mushasha tuwusanganire dufise ivyizigiro, ibintu bishika kuri 4 dukwiye kwitwaririka.
icya mbere yababwiye ntimwibuke ibyahise kandi ntimwiyumvire ibya kera. icya kabiri, raba ngira nkore ikintu gishasha. icya gatatu, ngiye guca inzira mu bugaragwa. icya kane aricyo cya nyuma, namwe muzomenyekanisha ishimwe ryanje mu mahanga, cyangwa mumenyekanisha ishimwe ry'Uhoraho. Duhere kuri iki cya mbere, ntimwiyumvire ibya kera, ntimwibuke ibyahise. Itegeko rya mbere Yesaya yatanze avugishijwe n'Imana mu murongo wa 18 havuga ngo ntimwibuke ibya mbere kandi ntimwiyumvire ibya kera. Uko dutanguye umwaka mushasha, Imana iduha umuhamagaro utoroshe ariko uhambaye cyane. Ku bitugu byacu hari umuzigo uremereye twikoreye wo muri kahise, amakosa n'ibyaha twakoze, ibyaduciye intege, ibyatunaniye, ibyatwihebuje, ariko kandi muri uyu mwaka uheze hariyo n'ibyo twashoboye gukora neza, turabishikako, turaroranirwa. Ibyo byose mu buryo cyangwa ubundi byakoze ku buzima bwacu, bituma hari ukuntu byaduhinduye mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bubi. Kuki Imana idusaba ko tudakwiye kwibuka ibya kahise kandi ko tudakwiye kwiyumvira ibya kera? Hano impamvu Imana itubwira ko tudakwiye kwibuka ibya kahise kandi ngo twiyumvire ibya kera, nuko umwansi wo kuroranirwa muri kazoza ni kahise kagizwe n'ibintu bibiri. Icya mbere ni byatunaniye. Kenshi ibituma tudasanganira umwaka mushasha dufise ibyizigiro, nuko turaba ibintu twakoze bikatunanira, maze tukaba tutategekanije ibindi dukwiye gukora, tukavuga tuti ibi bintu ko byatunaniye, birumvikana rwose ko ntazokongera kugerageza, hakagira twihebuye. Iyo ni impamvu imwe ituma Imana iriko iratubwira ati ntiwiyumvire kuri ibyo bya kahise, kuko ibyo byakugoye uno mwaka Imana ishobora kugushoboza kugira ngo ushobore kubishikako. Ariko kandi muri kahise yari ikindi kintu kigira kabiri, ni ibyo twakoze neza. Umwansi wo kuroranirwa muri kazoza ni ibyo twakoze neza. Iyo ukoze ibintu neza muri kahise ukaroranirwa bikagenda neza, ugeragezwa kuja mu munezero, ukanezererwa bya bintu, hanyuma ukibagira gutunganya ibya kazoza, ibyo biri imbere yawe. Nico gituma rero Imana itubwira iti mubanze mwibagira ibyo muri kahise. Hano ibi ntaho bisigura yuko ibyatubayeko n'ibyadushikiye dukwiye kubyirengagiza nkaho umenga nta kintu na kimwe cigeze kiba na buhoro. Ariko Imana igomba kudusigurira ko mu ntumbero yayo idufitiye, igomba ko duhanga amaso ibiri imbere. Ni ukuvuga ngo akahise byaba ari byatugoye cyangwa ari byagenze neza bitubera umwigisha, ariko ntibitegeke ingene tubaho. Muri uwo mwaka mushasha dutega amatwi yacu ivyo Imana iriko iravugana natwe, ariko cyane cyane duhanga amaso dushingiye ibiri biri imbere. Kuko nitwaje kuba muri kazoza tutiyumviriye ku byatugoye muri kahise, duca tugira ingorane. Ni naco gituma Imana iriko iravuga rero hano muri ano majambo ngo ntimwiyumvire ibya mbere kandi ntimwiyumvire ibya kera. Muri uyu mwaka mushasha rero dutega amatwi umuhamagaro w'Imana wo kureka ibya kahise, maze dushingira ivyo muri kazoza Imana yaduteguriye. Mu byiyumviro byacu no mu migabo yacu turaba imbere, hanyuma Imana iriko iravuga rero iti nimwaraba imbere hari ikintu ngomba gukora. Ubwa kabiri, raba ngira nkore ikintu gishasha. Ikintu gikurikira Imana yabwiye Abisirayeli ikoresheje Yesaya, yamukoresheje amajambo avuga ngo raba ngira nkore ikintu gishasha. Abisirayeli nguko nabibabwiye bari inyagano i Babuloni, bamerewe nabi, bihebuye, batazi ko bazoshobora gusubira mu gihugu cabo,
ariko Imana muri kino gihe ibarungikira amajambo yo kubaremesha. Imana imaze kuvugana natwe kutaraba muri kahise, kutibuka ivyarenganye, ariko ngo turabe imbere. Birashoboka yuko nawe ano majambo uno munsi aje kuri wewe, uwo mwaka turangije wawubayemwo mu buryo butoroshe. Warihebuye, wariganyiye, waragwaye, hari n'ababuze ababo, bituma batangura kwibaza bati ubwo ubuzima ho buracashoboka. Ni ivy'ukuri ubuzima buracashoboka. Nico gituma uyu munsi nkuzaniye rino jambo ry'Imana rivuga ngo raba ngira nkore ikintu gishasha. Iki kintu gishasha ntaho cerekeye ibintu biri hanze yacu gusa. Akazi keza, umubano mwiza n'abagenzi bacu n'ibindi, ariko karerekeye cane cane ibiri ndani muri twebwe, kuko inyifato yacu n'ivyiyumviro vyacu nivyo biha intumbero ibindi bintu vyose dushobora gukora. Kuki Imana ivuga ngo raba ngira nkore ikintu gishasha? Hano hari ibintu bibiri. Birashika yuko turabisha amaso n'ibintu biri ruhande yacu ntidushobore kubibona. Imana rero ikiravuga iti raba wihweze ivyo ndiko ndakora, ariko kandi ubibone. Kuko rimwe na rimwe hari naho n'umuntu yaza hafi yacu, ugasanga kuyeho ikintu cari hafi yacu aragikoresheje kimugiriye akamaro, turiko twimvira ngo mbe nariye kijye kintu habaye iki. Imana irema isi, ibintu vyose dukeneye kugira ngo dushobore kubaho neza yabishize iruhande yacu, yabishize mu bidukikije. Na hacu rero kuraba kugira ngo tubone. Ariko kandi ikindi kigira kabiri gituma Imana ivuga ngo raba ngira nkore ikintu gishasha, nuko hari aho dushobora kuraba ntitubone ibintu Imana iriko irakora. Iminsi yose kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba Imana yamirika irakora, kandi igihe cyose irikikora ibintu bishasha. Birakenewe rero ko muri uwo mwaka dusaba Imana kugira ngo idushoboze kuraba, hanyuma tukihweza tubone ibintu bishasha Imana iriko irakora hafi yacu, ibintu bishasha bishobora kutugirira akamaro, ibintu bishasha bishobora kutwubaka mu buryo bw'umutima, ibintu bishasha bishobora kutwubaka mu buryo bw'impwemu, ibintu bishasha bishobora kutwubaka mu buryo bw'umubiri, kugira ngo ivyo tuvyihweje tubikorereko maze bishobore kutugirira neza. Muri uyu mwaka mushasha twugurura amaso yacu tubone ivy'Imana iriko irakora. Tureke guhanga amaso yacu kuvyerekeye uburyo dutakaza n'akaryo k'ivyo dushaka gushikako, ariko cane cane turabe mu bugingo bwacu. Hano Imana yavuze ngo mbega ntimuzokimenya, muri wa murongo nyene yavuze ngo mbega ntimuzokimenya. Nitwihweza neza ivy'Imana iriko irakora tuzobimenya. Cane cane tubimenye biciye mu ijambo ryayo. Imana ivugana natwe iravuga ngo raba ngira nkore ikintu gishasha, kandi ico kintu gishasha niwo kiraba, nico kintu kiri ku rufatiro rw'ivyizigiro vyawe vya kazoza. Aho ugiye kugumbira no gusanganira uno mwaka mushasha, usanganire ufise amaso ashobora kubona, usanganire ufise ivyizigiro ko Imana igiye gukora ikintu gishasha. Kigira gatatu, Imana yavuze ngo ngiye guca inzira no mu bugaragwa. Mu murongo wa 19 yavuze ngo nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. N'amajambo akomeye cyane. Imana yavuze ko igiye guca inzira mu bugaragwa, itembesha amazi ahagadutse. Kumbure wagiye uca mu bintu bikugoye muri uyu mwaka uheze, hamwe ukiyumva ko wazimiye, ahandi ukiyumvira ko wataye inzira cyangwa wataye intumbero, ariko Imana iriko iravuga ngo ngiye guca inzira no mu bugaragwa. Mu ijambo ry'Imana turabona amajambo menshi Imana yakoresheje n'ibikorwa Imana yakoze. Abisirayeli bamaze kuja ku kiyaga gitukura, Imana yabacishije mu bugaragwa.
bamaze imyaka 40 mu bugaragwa. Ni ukuvuga iyo tuvuze ubugaragwa, n'ahantu ata kintu kihamera, n'ahantu ata kintu kihaba, n'ahantu hatagira imfungurwa, n'ahantu hatagira amazi. Ariko Imana ibajanyeyo yaciye inzira, irabagaburira imyaka 40. Impuzu zabo ntizigeze zihera. Igihe bakenya amazi, Imana yakura mu gitandara, mwibuye, abantu bakanywa amazi bakamererwa neza. Nico gituma irikizana nayo ano majambo nuno munsi ivuga ngo ngiye guca inzira no mu bugaragwa. Birashoboka kuraba imbere yawe ukabona hameze nk'ubugaragwa, ariko wibuke ko ububasha bw'Imana burengeye vyose. Yesu aganira n'abigishwa biwe niwe babwiye ngo nahawe ububasha bwose mw'isi no mw'ijuru. Si bumwe, yahawe ububasha bwose mw'isi no mw'ijuru. Nico gituma no mu bugaragwa ashobora gucaho inzira. Kuko Imana ivuga ngo ngiye guca inzira mu bugaragwa. Hano hari ibintu bibiri. Hari aho turaba imbere yacu inzira tukayibona igoye gucamwo, tukitegereza tukihweza, ubwo hajya ahantu umuntu arashobora kuharengana tukabona ko hatoroshe. Ariko Imana irikivuga ngo ngiye guca inzira no mu bugaragwa. Ni ukuvuga hajya ahantu hagoye. Muri Zaburi ya 23 hari amajambo akomeye avuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje. Imana iri kumwe natwe, naho twoca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, aho hantu ubona hagoye, Imana yiteguye kugendana nawe. Ariko kandi hari ikindi kigira kabiri. Hari aho imbere yacu turaba tukabona hatagira inzira, tukihebura. Dusomye mu ijambo ry'Imana, Abisirayeli igihe bava muri Egiputa baragiye bagera ahantu bari mu gasoko, mu mbavu ku mpande hari imisozi badashobora kuduga, imbere yabo hari ikiyaga, inyuma yabo hari abasirikare b'Abanyegiputa babakurikiye bagomba kubica. Ico gihe bararaba, barabura iyo baja niyo bava, batangura kwihebura, maze batangura gutakambira Mose bamubwira ati kuki watuvanye muri Egiputa? Kuki waje kutwicira hano ngo dupfireho? Mbega ntamva zari muri Egiputa? Mose murazi ko yakunda gusenga. Amaze kubona Abisirayeli bagize ubwoba bihebuye, aragenda arasenga, avugana n'Imana, abwira ati Mana raba babantu bagira banyice. Imana iramubwira iti Mose, ico twavuganye suko usenga, genda ubwira abantu babandanye urugendo. Babandanije urugendo, bashitse ku kiyaga, Imana ibwira Mose ati manika iyo nkoni yawe. Mose amanika inkoni, amaze kuyimanika, Imana ica inzira mu kiyaga ahantu hatari hari inzira. Mwene data, ndagomba kukuremesha nkubwira ngo usanganire umwaka mushasha ufise ivyizigiro, naho uri kuraba imbere yawe ukabona umenga nta nzira ihari, wumve ko Imana ari nziza, ko yoyo iriko iravuga ngo nzoca inzira no mu bugaragwa. Wumve ko ufise ubwo bubasha bwo guca inzira hatagira inzira, maze uce muri iyo nzira uyirenganemwo n'umunezero, kuko Imana ivuga ati umve ndi kumwe nawe kandi nzogendana nawe. Turavye hirya no hino aho duherereye tubona ubugaragwa. Ubwo bugaragwa ni ukuvuga ko tubona ibintu bitameze neza. Birashoboka ko wamaze umwaka uri kurondera akazi ukaba utigeze ukaronka. Birashoboka ko wari kurakora ivyashara, uri kuradandaza, ukabona ko umutahe ugiye guhomba kubera ibintu bitari kugenda neza. Birashoboka ko warimye ariko ntushobore kwimbura kubera imvura itaguye neza, canke ubukoko bushobora kuba bwarononye imirima. Ariko Imana iriko iravuga ngo no mu bugaragwa ishobora gucaho inzira. Ndakwinginze mwene data, wizera Imana, usanganire umwaka mushasha ufise ivyizigiro, wumva ko Imana ivyo yasezeranye itabesha, kandi yisezeranye ivyo isezeranye ibishitsa. Azoca inzira ahatagira inzira. Naho ubona hatagira inzira, Imana izogucira inzira. Irya nzira ubona igoye, Imana izogufata ukuboko yigucanemwo kandi yongere ikurenganye. Ubwa kane aribwo bwa nyuma, namwe muzomenyekanisha ishimwe ry'Uhoraho. Hano muri ano majambo tubona ko
impamvu Imana yavuze no majambo akomeye cyane ikavuga ngo ntiwiyumvire ivyo muri kahise, ntiwibuke ivyahise canke vya kera, ariko kandi ikavuga ngo ngira nkore ikintu gishasha. Imaze kuvuga ko igira ikora ikintu gishasha, ikongera ikavuga ngo nzoca inzira no mu bugaragwa. Hari ikintu kimwe gituma igihe cyose dutangura umwaka dufise ivyizigiro hanyuma tugahava twihebura bitewe nuko tutaroraniwe. Hari ikintu kimwe kitugora, niki kigira kane kivuga ngo namwe muzomenyekanisha ishimwe ry'Uhoraho. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko Imana itugirira neza ifise intumbero yuko ubwa mbere na mbere ikintu dukwiye gukora ari uguhesha icubahiro izina ryayo, tukayishima, tukayishira hejuru. Ibi byose Imana itegekanya kubidukorera kugira ngo duheshe Imana icubahiro. Nico gituma nivyo tumaze kwizera ko igiye gukora ikintu gishasha, hanyuma tukizera ko izoca inzira mu bugaragwa, maze amaso yacu tukayakura kuri kahise tukayashira muri kazoza, tugomba kwiyemeza ko tugiye guhesha icubahiro izina ry'Imana. Nico gituma Imana itugirira neza kugira ngo duheshe icubahiro izina ryayo. Mu murongo wa 21 aravuga ngo abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Igikorwa c'Imana mu bugingo bwacu ntari gitumbere kutuzanira inyungu bwacu imbere ya vyose. Nguko namaze kubivuga, Imana itumbere kuzanira inyungu icubahiro cayo. Nico gituma mu byo dutegekanya gukora tugomba gukora vyose duhesha Imana icubahiro. Uhereye uno munsi utangura gushimira Imana no kuyihesha icubahiro ivyo yagukoreye. Bariho bamwe usanga bariko bariyumvira ukaraba umenga yo buri kintu ashimira Imana, ariko dufise ibintu byinshi cyane byo gushimira Imana. Kuba uri hu munsi ukwiye gushimira Imana, kuba ufise amagara meza ukwiye gushimira Imana, kuba ufise ahuba ukwiye gushimira Imana, kuba waronse ivyo ufungura ukwiye gushimira Imana, kuba ufise ivyo wambara ushimira Imana. Niyo ntumbero ituma niduha ivyo bintu kugira ngo duheshe icubahiro izina ryayo, tuyishime. Abantu benshi Imana irabakorera ivyiza ariko ntibayishime. Umwigisha yagiye arigisha abana neza mu ishuri baramenya, ikibazo baragitora neza, barashika bose barimuka. Umubajije uti vyagenze gute? Aho kuvuga ati Imana yabanye nanje iramfasha, hanyuma ndakora ndatunganya ibintu ndashobora kubikora neza, Imana irahezagira ibikorwa byanje, akakubwira ngo umutwe ngo narawutetse urasha. Nukuvuga ngo icubahiro amaze kugikura ku Mana ni narawutetse urasha. Ibikorwa byo kudandaza waragiye uradandaza, urunguka ibintu bigenda neza, hanyuma umuntu arakubaje ati mwene data vyagenze gute? Aho kuvuga ati ahubwo Imana ihabwa icubahiro, Imana yo mwijuru yabanye nanje, natunganije ibikorwa guke na gucya, ndasenga, Imana ihezagira ivyo bikorwa bigenda neza, none izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Tugatangura kubigira abantu ngo naraye ijoro, natese umutwe, bigenda gutya na gutya. Nukuvuga ngo nta zina ry'Imana ryigera riza mu byo dukora. Mwene data wumve ko Imana iri kiduha ibi vyizigiro. Muri ivyo vyizigiro ufise ugira ivyizigiro uvuga uti mwami nzohesha icubahiro izina ryawe, nzoshira hejuru izina ryawe. Mu ijambo ry'Imana turabona abantu benshi cyane Imana yagiriye neza bahesha icubahiro izina ryayo, barayishima, bayishira hejuru. Hano mu ijambo ry'Imana turabona akarorero ka Yosefu. Yosefu yagize ivyago, aca mu ngorane zikomeye, ariko Imana iramuzigama imushira ahantu hakomeye. Bene nyina bamaze kumugurisha kwa Potifari akagira ingorane, akaja mu ibohero. Avuye mu ibohero yabaye umushikiranganje wa mbere mu gihugu ca Egiputa. Amaze kuba umushikiranganje wa mbere yakiriye bene nyina. Bene nyina bagize ubwoba, baranduka imitima, baravuga ati ubwo ntaza kutwica. Aravuga ati bene data ntimugire ubwoba, ntimugire ubwoba, kuko Imana niyo yandungitse imbere yanyu ngo ndabitangira imbere mbategurira inzira mugire gitabara. Imana ishimwe cyane. We
yashimye Imana aravuga ati mwami warakoze cyane kunzana hano, none ndabikorere ko kugira ngo ngirire neza bene mama. Ariko kandi turabona Daniyeli na bagenzi we bashimishije izina ry'Imana iyo bari inyagano mu bihe by'ingorane aho bari bagorewe, ariko bashima Imana baravuga ati Imana yacu ntituyihakana, tuyishyire hejuru. Mwene data, ndagomba ko wiyumvira ibintu Imana yagukoreye muri uyu mwaka turangije, ariko utigeze uyishimira, utigeze uvuga uti Imana niyo yankoreye ibi. N'amazi waronse unywa ugomba kuyashimira Imana, kuko niyo yabikoze, kubera ari ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Umwaka mushasha uduha kandi karyo gasha ko kwiyumvira ku buntu bw'Imana, ku vy'Imana idukorera. Inyifato yacu dushima Imana, dutazira Imana, tuyishire hejuru. No mu bihe bigoye tuyishire hejuru. Mu ijambo ry'Imana tubona Paulo na Sila bari mu ibohero, aho kwihebura ijambo ry'Imana rivuga ngo bararirimbye, baratazira Imana, barahimbaza, bari kubashima Imana. Umumarayika ava mu ijuru, Imana imurungitse, arayaza yugurura ibohero barimo. Bene data, ndababwira ko gushima no guhesha Imana icyubahiro bifise ikimazi gikomeye cyane. Hano rero ndagomba ko twiyumvira kuri ibi bintu mu gusozera. Gusanganira umwaka mushasha ufise ibyizigiro. Uko turiko dushima Imana ko turangije umwaka kandi dutanga undi mwaka mushasha, ndongeye gusubira kubifuriza umwaka mushasha. Imana iri kuduhamagara itubwira kutibuka bya bintu vya kera, ivyo muri kahise, ivyatugoye, ivyatunaniye, ibyaha twakoze. Igomba ko tubyihana kugira ngo tubirengane, maze duhanga amaso imbere, dutanga urugendo rw'umwaka mushasha dufise umunezero. Nditwibuka ivya mbere, hari n'ivyo twakoze neza ntidukorere kuri birya, ahubwo dukomeze bishasha kugira ngo bidushoboze guhesha Imana icubahiro. Imana rero yavuga ngo raba ngira nkora ikintu gishasha. Mwene data, ndakwinginze ngo urabe ikintu Imana igiye gukora gishasha mu bugingo bwawe. Ugomba kuyemerera gukora ikintu gishasha. Navuze ko kenshi bikunda kutugora, kuko Imana ishira ibintu byiza mbere bishasha hafi yacu, maze bikatugora kubibona. Mu masengesho yawe muri uwo mwaka, ndakwinginze ngo aho usenga usaba Imana uti mwami, ndakwinginze uhumura amaso yanje kugira ngo nshobore kubona ibintu bishasha washize iruhande yanje, byo kuntera ivyizigiro, byo kumfasha kwinjira muri uwo mwaka, byo kumfasha kubaho muri uwo mwaka mfise ivyizigiro kandi mfise insinzi muri wewe. Aravuga ngo raba ngiye guca inzira no mu bugaragwa. Birashoboka nk'uko namaze kubivuga, imbere y'iwawe kubona ko inzira igoye gucamo, ariko Dawudi atubera umwigisha. Yavuze ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Gira umwungere wawe uhoraho. Kandi niyo aba umwungere wawe, acavuga ngo amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugoroka ku bw'izina rye, ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inzira uri gucamwo, ndakwinginze mwene data, muri uyu mwaka inzira yose uzocamwo, aho uzogenda hose, iyo nzira uyijanemwo n'uhoraho. Hanyuma niwashika ahantu biboneka ko atanzira ihari, Imana izoca inzira. Imana yaciriye inzira Shaduraka, Meshaki na Abedunego mwitanure ry'umuriro. Yesu akabitangira imbere, bakamusangayo, akabacira inzira bakavamwo. Imana yaciye inzira mu gobo rw'intambwe, Daniyeli ikamutabara ikamuvanamwo. Imana yaciriye inzira Abisirayeli mu ruzi Yorodani, bakaja bukabinjira i Kanani. Imana yaciriye inzira Abisirayeli mu kiyaga gitukura, bakaja bukabakarengana. Iyo Mana niyo dufise uwo munsi. Iyo Mana niyo twizigiye uyu munsi, niyo yiteguye kudufasha iducira inzira aho tutabona inzira muri uyu mwaka. Ariko kandi twitegure
kumenyekanisha ishimwe ry'Uhoraho. Twitegure gushingira intahe Imana, twitegure kuvuga ivyo vyiza Imana yadukoreye. Mu vyiyumviro vyacu muri uyu mwaka Imana idufasha kugeza turangije umwaka w'ibihumbi 2025, aho tuzoraba inyuma tuvuge tuti ivyizigiro vyacu twashize mu Mana vyatugiriye akamaro. Nkuko namaze kubivuga, ntaho bisigura ko kuba tugendana n'Imana tudaca mu bitugora, ariko nuko biri kumwe natwe. Harano majambo akomeye ngomba guca ndangiriza ko muri Yesaya 43 ku murongo wa mbere uhere ku gace kagira kabiri, aravuga ngo ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina uruwanje. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga n'isezerano ry'Imana idusezeranira ibihe izogendana natwe tutari mu bigoye. Izo biri hafi yacu idushigikiye, ariko no mu bigoye isezerana ngo mu mazi inzuzi ntizizoturengera, mu mucanwa urubeya ntiruzotubabura. Mwene data, nongeye kukwifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Umwe wese muri mwebwe uzomubera umwaka w'umugisha, umwaka wo kuroranirwa n'Uhoraho, ariko umwaka wo kutibuka ivyahise no kutiyumvira ivya kera, umwaka wo kuraba no kubona ko Imana iri gikora ikintu gishasha, kandi no kumva ko Imana igiye guca inzira no mu bugaragwa, hanyuma natwe tube twiteguye kuyihesha icubahiro. Dusenga Imana. Mwami, urakoze cyane kubw'isezerano ry'ikintu gishasha. Dushoboze kurekura ivyo muri kahise, dutera intambwe yo gutambukira muri kazoza keza waduteguriye. Ugurura amaso yacu kugira ngo tubone inzira nziza zaho uri, kandi udutunganye mu bugingo bwacu. Uduhe kugendera mu kukwizera no mu kukwizigira. Reka uwo mwaka utubera akaryo gashasha, intango nshasha, kandi utwumve uri kumwe natwe utwuzuye. Tuguhaye icubahiro cose ubereye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.